Yesai bakunzi ba PITV iyo mwumvise Moses Angelo mwumva babwira amateka y'abantu babaye rurangiranwa mu nkino ndetse no mu bindi. Uyu munsi tugiye kubabwira zimwe muri passports zikomeye muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023, passports zitegurwa na Henry Passport Index, ikigo cyo mu Bwongereza. Kompanyi yo mu Bwongereza y'ibijanye n'ubwenegihugu naho kuba Henry Partners yasohoye icegeranyo cayo ca buri gice kigizwe n'amezi 3 ya passport zifuzwa cyane kw'isi bitewe naho zishobora kugeza abazifise. Hari ibihugu bitatu vya Aziya aho passport zavyo ziha abazifise umwidegemvyo wo kuja henshi kw'isi kuruta ibindi bihugu vyose. Henry Passport Index ikora urutonde rw'uko passport z'ibihugu zikurikirana naho abantu bazifise bashobora kuja batabanje gusabwa visa. Icegeranyo ca Henry Partners gishimikira ku makuru atangwa na International Air Transport Association, ikigo kinini kurusha ibindi gitanga amakuru ku ngendo kw'isi. Uku rero nuko ibihugu bigenda birakurikirana. Igihugu ca mbere ni Ubuyapani. Passport yacu ikugeza mu bihugu 193. Hagakurikira Singapore na Korea y'Epfo ikugeza mu bihugu 192. Ubudage, Espagne bikugeza mu bihugu 190. Naho Finland, Ubutaliyano na Luxembourg ikugeza mu bihugu 189. Hagakurikira ibihugu vya Austria, Denmark, Ubuholandi na Swede aho passport y'ivyo bihugu ikugeza mu bihugu 188. Ubufaransa, Ireland, Portugal, Ubwongereza passport z'ivyo bihugu zikugeza mu bihugu 187. Ububirigi, Nouvelle-Zélande, Norway, Ubusuwisi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Czech Republic passport z'ivyo bihugu zikugeza mu bihugu 186. Australia, Canada, Ubugiriki na Malta passport z'ivyo bihugu zikugeza mu bihugu 185. Hongiriya na Poland ariyo Polonye passport z'ivyo bihugu zikugeza mu bihugu 184 ata visa urinze gusabwa. Naho Lithuania na Slovakia nazo zikakugeza mu bihugu 183. Passport rero za nyuma zo gutunga mu mwaka wa 2023, hari ibihugu kw'isi bifise passport zidasaba visa canke uyisabira aho ugeze ahantu 40 canke munsi. Ivyo navyo hakurikira Korea ya ruguru aho passport y'ico gihugu ikugeza mu bihugu 40. Hagakurikira Nepal na Palestine mu bihugu 38. Somalia ibihugu 35. Yemen ibihugu 34. Pakistan ibihugu 32. Syria ibihugu 30. Iraq ibihugu 29 na Afghanistan ibihugu 27. None ibihugu vya Afrika bihagaze hehe kuri Henry Passport Index? Ibihugu bitatu vya Afrika biza imbere kuri rutonde ni Seychelles, ni ya 29 ku rutonde rw'isi rwa Henry Passport Index. Abayifise ibemerera kuja mu bihugu 153 kw'isi nta visa babanje gusaba. Igihugu gikurikira ni Afrika y'Epfo izwi nka South Africa, iza ku mwanya wa kabiri n'uwa 53 kw'isi. Abafise passport yaho bashobora kuja mu bihugu 106 nta visa babanje gusaba. Ku mwanya wa gatatu muri Afrika hari Botswana igira 63 kw'isi. Passport yaho yogeza uyifise mu bihugu 87 kw'isi nta visa arinze gusaba. Naho mu karere k'ibiyaga binini
u Rwanda ruri ku mwanya wa 83 kw'isi, aho pasiporo yago yokugeza mu bihugu 61 vyiganjemwo ivya Afrika n'ibindi nka Qatar, Iran, Singapore, Indonesia, Bangladesh canke Ecuador. Naho u Burundi buza ku mwanya wa 93. Pasiporo yabwo yokugeza mu bihugu 50 utarinze gusaba visa. Ibihugu vyiganjemwo ivya Afrika n'ibindi nka Haiti, Indonesia, Singapore canke Bolivia. Nuko rero bakunzi ba PITV, iki nico cegeranyo cyatanzwe na kompanyi yo mu Bwongereza y'ibijanye n'ubwenegihugu naho kuba Henry Partners. Izo nizo pasiporo z'ivyo bihugu zishobora kukugeza mu bihugu bitandukanye kw'isi. Mwari kumwe na Moses Angelo, mugire subscribe kuri Peace International TV. Bye bye.